ndabaramukije mwese karibu cyane. Amazina yanje nitwa Apollinaire Nikampaye, izina rya chaîne YouTube ni Apo Business. Uno munsi tukaba tugiye kurabira hamwe abantu batatu batazotera imbere, naho kuraba n'ibura batatu umenye uko gutera imbere kwawe bizokugora. Karibu cyane. Umuntu wa mbere atazotera imbere, umuntu atemera ikosa, umuntu abona ko amakosa yava ku bandi bantu, umuntu avuga ati iyo habaye ikintu cyose agize sheke kanaka, yananiwe mu mugambi kanaka, avuga ati byavuye kuri naka, wewe nta ntarana mwigerera ko ashiramo. Abonye yakoze urudandazwa ubwo ari bwo bwose, azazoma telefone, urudandazwa rw'iki, wamwakira ngo byavuye ku makori menshi, byavuye kuri kubata nishuye amahera, byavuye ku kibanza mpanze kizivye ndazidandariza, byavuye kuri banaka bataje kunshorera. Umuntu yamabona ku bintu byose wewe atakosa yigera akora, ibintu byose biva kuri naka, uyo muntu bizomubura gutera imbere. Umuntu akandi karorero, umuntu ariga agaheza, ntiyigera ashaka gushakisha ubuzima, ntiyigera yumvira gukora ikintu wamubaza uti mbega none ko wahejeje canke ko naho tuwarinze ko atakintu urikorera ko wokora, ukaja wumva ngo jewe oncle ngo tantine ngo mwene wacu mushikanje ngo yaranyemereye ko azomba ivyo nkora ngo muga ntarampa. Uyu muntu akamabona akamavuga ko wewe uruhara uko abayeho ivyo akora nta ruhara rufisemo, yamashira amakosa ku bandi bantu, ariko wewe yigera yemera yuko hari biva kuri we abikosore, aheze arabukuntu kuyungunganya, arabukuntu yotera imbere, arabukuntu yokemura ibibazo, ahubwo yamavuga ngo biva kwa naka, biva kuri nde, biva kuri muriya. Wewe yamayigira umwere igihe cyose, uyo muntu ukaba umeze nk'uko bizobura gutera imbere. Uwundi muntu wa kabiri bizobura ko atera imbere, umuntu avuga ati Imana ntizobikora. Gusenga ni vyiza, twese turakunda gusenga, gusenga ni ibintu ni ikintu nohamagara uwo ari we wese, gusenga bifise umumaro, ariko wewe nimba igihe cyose uzokavuga ngo Imana izobikora, wama wibereraho, nta vyiyumviro, nta ntushakisha ntugirane. Umuntu yakwaza ati mbega gute ngo je nibwira ico Imana izokora. No mu ijambo ry'Imana baravuga ko utarima ntakarye, barabivuga. Wewe uzokwa muri ngaho, wama amaboko yawe yari kunyene, nta gushakisha kuwawe ngo byose Imana izobikora. Imana izobikora ifatiye he? Gerageza ukore, hanyuma usenge, ibintu bigire rimwe, bizogenda neza. Mugabo ukazova avuga ngo Imana izokora, nawe wama wicaye aho ugaca umwanya munini ukawushira gusenga, ariko ugasanga nta kintu waha amaboko yawe, nta kintu uhereza umutwe, nta kintu ugerageza ngo Imana muri izokora. Wewe utera imbere kure cyane mu kwezi. Rero gusenga ntuzobireke, bifise akamaro kadasanzwe, ntuzongere uvyibagira, ariko gerageza ukore. Imana izogusanga uri kurakora, izoheza ibikorwa by'amaboko yawe, ntuzova muri ngaho Imana bizokora ngo ndirira ico izokora gushaka ryayo, atariko bigera ukora wama wicaye ku nyene aho hantu, ukaba umeze uko uzomenye gutera imbere, wewe bizokugora. Uwundi muntu wa gatatu atazotera imbere, bigoye cyane kuri we, n'umuntu atinya gutanga ubuzima bushasha, umuntu atinya gufata risk, atinya kuva hari batangura ubundi buzima, arabe ko yokusubira gusoma uko yarari. Ugasanga umuntu aba kwa oncle wiwe, aba kwa tantine wiwe, aba kwa mushiki, aba kwa mukuru, aba kwa nshuti kanaka, ariko ugasanga aho hantu bikanga ko hava, aje gupanga, aje kuraba ko ushobora kwirasona, aje kuraba ko ushobora kwibeshaho, kwigurira impuzu, kwirihira amatara, kwirihira amazi. Aho hantu akanga kuhava, ngo numva ngaha nzoca mpfa, numva ngaha nta kizovamwo, numva ngaha nzoba nabi. Sinabaheje
urashobora kuba ku nshuti ugasanga bashaka urafise n'akazi abasanga baba ku nshuti basanzwe banakora ari ugasanga iyo bakorera barayakonsoma yose kubera ko abona ataca azobura nta nzu azora ukwezi nikwahe nta rasiyo ariho nta matara ariho nta wamwishuza amazi yimereye uko nyene ayakora no kuyakonsoma yose nta yindi depanse amurondera ariko urashobora kuba ku nshuti ukorera uwo mushahara ugakoresha ubwenge bikagufasha ko uwo mushahara wawe ubugira ekonomi ubika hanyuma ukavuga uti reka ko nkorera amahera reka ndabigiye kingana gutyo ko bigishoboka aya nkorera nzoja ndayabika hanyuma nzongera kuva ngaho mfise umutari canke mfise ukundi kuntu ngiye kwitunganya ariko ukamenya yuko utazokwama ubaye aho hantu gerageza upange wewe kazoza k'iwawe nimba uba ku nshuti amahera ukaba usanzwe uronka make make uja urabika basi ibe nka profi uca ufata uburyo bwose bukonsore hanyuma umenye ngo uzoguma wibereye ngaho n'izuba gushika ryari ejo n'umusore canke muri nkumi uzokenera kuba niba uzokenera ibyo ukoresha mu rugo rwawe uzokenera utwara mu rugo rwawe gerageza upange kazoza mu kuba ku nshuti ayikorere uyagire ekonomi yabike ugire agasanduku hanyuma uzopanga umwanya uvuga uti kino gihe ndabona ntiwahava kuko bashobora kuja kwibeshaho hari n'ubundi muntu usanga akorera amahera make ahantu akorera ugasanga akorera amahera ntapfa ntakira bamuporopoza ahandi hantu ashobora kuja gukorera akagira ubwoba ngo mbega ngo bogenda bikanka ngo mbega ngo nzoca mbaho gute ngo mbega ngo nzogenda gute n'ivyana akamana mu mutwe ubwoba akama yumva umenga aho hantu ari ntiyohava ahavuye nta kizova uyu muntu nawe nyine ukaba umeze uko gutera imbere bizokugora rero ndabashimye cyane abo n'abantu bane ndababwiye abantu batatu batazotera imbere ukaba uri muri abo bantu batatu umenye ko gutera imbere bizokugora gerageza urabe nimba uri muri abo wiheze neza urabe uruhande urimo urabe n'ico wokosora ndabashimye cyane kuba nanje muri kino kiganiro mwibagire gufyonda kuri sabone mugire na like partage commentaire zanyu ziratuma ngira intege ziratera intege zirakebura zitera intege vyose ni kubwanyu mukora bino bintu ndabashimiye cyane tuzosubira